Jeni baza nk'umukobwa akiri muto arinza aja gukundana n'umudivorce akenshi ntabara urukundo aba afise ibya visa kuko akenshi umudivorce aba yariyubatse hariho umuntu aguharara kandi aguharara ukamengana urukundo ariko nta rukundo rurimo umuntu abakobwa rero turakunda kumva yakubwiye jotemu zitatu wowe uciye utangura gutwenga ngo ndakunzwe kandi amazi yose ntanyobwa burya hari abantu bose babona ko amazi yose ari ayo kunywa oya none ntibabivuze ati amazi yose azimye umuriro oya hariho n'ayaduza umuriro hari umuhungu urabona afite 25 ari kagenda n'uwo mama wa 60 naho baba baryamaye ntabyema ngo ye ngo arantuma ngo ujya ngo urumva ngo abana biwe bari hanze ngo abashaka ndamutware abashaka ngo ndamwere agasigura utuntu twa kubera iki umukobwa n'umuhungu banganya imyaka adaharira ko ari umusheri we canke bagendana tamira muga kuryamana umuntu ntaryamana n'umuntu kubera mukunda oya aho rero hatebe abahungu akikubona ukugusa arumva ko akwifuje muga ntibica bisigura ko yagukunze burya icubahiro cy'umugabo n'umugore wiwe iyo umugore yitwaye neza biratuma n'umugabo agira icubahiro gusumba kandi niyo amakosa y'umugore kenshi aratuka umugabo iyo umugore agenda atukana muri quartier atazi kubana n'ababavangwe none umugabo we ntacafise ikindi kintu maze kubona maze kubyanariza ke burya umukobwa wese ahara bazi ko ari mwiza Yes nuko nkundira ndakuramutse nongera ndaguha ikaze kuri Magic Channel ndakubwira ko ari mugano wa Kent mugano w'Imana mugano w'Umwete mugano w'abantu mugano w'ibikogwa nuko another day another vibe ndakubwira ko no munsi dufise vibe irenze dufise vibe imeze neza cyane nkuko mubibona imbere zacu dufise Lydia baramunsi bagiye baramubona mareresa agiye atandukanye ndetse bagiye baramubona ku mbuga zigiye zitandukanye aho ravuga ubutumwa neza benshi barabishima aratanga impanuro aravuga byinshi n'abandi bagashima ni umunsi turi kumwe niyo twashoboye kugirwa amahirwe yo gushobora kuyaga nawe kuri Magic Channel ndakwakira cyane Lydia murakoze meze neza yego namwe dubuza kaji wegereze mikro kugira uno munsi babandi bahora bambaza ati byoshika ukazomuzana bamenya ati Lydia yishikiye nuko ikaze cyane haya kubatakuza amazina ninde nitwa Mpayete Lydia yego nuko Lydia dukunze kubona benshi bariko baravuga bati mbega bihora bishika umwigeme nawe akagira ikintu aterereye mu kibano haba ku mpanuro muri rusangi z'abantu bato canke z'abantu bakuze zigafata bigakomera yego nuko muri no munsi twazindutse tubona ibintu bimaze iminsi bijina nino ku mbuga turavuga ati ko twagira amahirwe yo gushobora kwicarana na Lydia reka turaza kumuyagisha nawe tuze kumva mbega wewe abivuga kwiki benshi bazindutse bamaze iminsi bandika bavuga ko akenshi umutima w'umukobwa iyo ukomeretse ngo bifata igihe kirekire kugira azoshobore gukira azoshobore kwiyumva ko yoshobora gusubira mu bantu akarorero haba umukobwa yafashwe ku nguvu cyangwa umukobwa yakomeretse mu rukundo urabona kumenga bimugumamo nubwo bireze bigafata ntibico kimwe n'umuhungu kuri Lydia warahaza akavyakira gute jengerageje kuvuga abakobwa n'abantu boroshe kandi banagoye umukobwa n'umuntu yakira ibintu n'ingoga kandi yamaze kuvyikuramwo naho biragoye ko byongera kumusubiramo nko mu rukundo hada mu gutanga umuhungu ni warondera umukobwa bigitangura muga mu nyuma biza kurangira umukobwa ari wakunda umuhungu gusumba uko umuhungu akunda umukobwa kandi ari we yatangiye kumurondera yego mu rukundo rw'abantu babiri bitangwa ari umuhungu akunda umukobwa muga uko iminsi igenda umuhungu we umenga rugenda rurahera ariko umukobwa rugenda ruraduka nico gituma kenshi nk'abantu bafashwe ku nguvu gufatwa ku nguvu ntiyigeza akundana ni cyago kimushitse ni accident mubaye ko muzinga
ni ibintu bigoye kwa benshi baca baturubura ugasanga barabaye abasazi uwundi abonye uwo mwana akumva yonamwica urumva ni ikintu cyamubaye ko atagishaka ku bantu naho bagiye barakundana mu nyuma bikaba nabi bakavana abakobwa n'abantu baroroshe iyo agukunda aragukunda kandi hariho ibintu abantu benshi bazi ngo umukobwa nini atwara amahera niho ankunda umukobwa nini atwara ibi niho ankunda araza kuraba ivyo mfise yego hariho n'umukobwa atakintu na kimwe wamukangisha naho wowe ufise imodoka atari byo byotuma ko aca gukunda naho wowe ufise amafaranga menshi ukayamuha wanashima atagukunda kandi akayakira abakobwa barakunda d'abord umuntu abona ko amwitayeho amajambo meza ni ikintu kiri mu bintu byatira abakobwa cyane hari ikintu mbajije ngo abakobwa bobona cyane cyane iyo barinze bakomereka bishitse bagakomereka bibafata igihe kirekire sico kimwe n'umuhungu oya abahungu hariho umuntu twigeze kuyaga umuhungu mwambwira ngo abakobwa nimwe ngo muribagira ngo ariko twe ntitwibagira abahungu ukuntu bameze ndiko ndaraba nko mu bagenza abantu twage ego kwibagira ntiyibagira aribuka ngo naka muga ntibiba biri mu mutima abyibuka iyo ari ahantu hamwe atuje ariko umukobwa naho yo bari karoza isahani aribuka ngo naka yarambabaje canke naka yarangiriye neza naho mu bikorwa byose yo barimo ntiyibagira umuntu yamunejereje canke yamubabaje ariko umuhungu aticaye ahantu ngo atuze ntiyibuka ibyo ego nico gituma umukobwa arinze akomereka uretse kuba ijambo ry'Imana ririho ushobora kuja kwa pastor mu kayaga canke abandi bakwegereye mu kayaga canke wewe wenyene ukabona ko ubuzima bushobora kubandanya naho umutima umuntu arabana n'umutima ubabaye mugabo ubuzima bukabandanya aha kwisura ashobora kubona abakobwa basa neza baberewe ariko aratwenga agatwengo ke ukabona ni keza mugabana n'umutima ubabaye hariho abantu rero badashobora bibagora kumenya kubana n'umutima ubabaye ariko no kumenya kubana n'umutima ubabaye bisaba igihe ego nuko uravuze ati no kumenya umutima ubabaye bisaba igihe tuba dushaka kumenya rero benshi bavuze bati nubwo biriko biravugwa ko usanga bibabaje atariko umutima wa mbere ukomereka bikazogorana ati numwigeme akiri muto canke numwigeme abakiri mu bayabaga akundana n'abagabo bakuze hama bakaza kumuhemukira ati wowe rero biba bikomeye kurusha tuba dushaka kumenya kubera iki hageze aho hoho abakobwa muheza mukabifataho serieux kandi mukerekana ko biba biremereye kurusha je nk'umuntu aba ariko akundana n'umuntu akuza mu ruta afise urugo rwiwe nubwo ashobora kuba yarabaye mu divorce cyangwa gasanga akundana yasanzwe afise urugo rwiwe abitse je nibaza nk'umukobwa akiri muto arinze aja gukundana n'umudivorce akenshi ntaba ari urukundo aba afise ibya visa kuko akenshi mu divorce aba yariyubatse aba afise benshi nta mukobwa ashobora kuja ku mudivorce siniba nawe atasanzwe ari umudivorce ari urukundo aba afise icya visa nico gituma igihe yagiye ntaburonka ivyo yaragiye aviza aca yerekana umubabaro ko yagize umubabaro mwinshi nukube ico yarashaka kuri urya muntu ntaco yaronse aca ategereza kuko umugore cyangwa umukobwa babaye aravuga abakobwa n'abagore dusanzwe turemanywa amajambo benshi mugaye iyo ubabayeho nimba bashobora kuvuga umuriyoni ku munsi raba nk'imiliyoni zine ukumva kumenga umuntu wese muhuye womubwira kugira ngo umve kuruhuka muri wewe ko uravuze ati ari umudivorce ho ninde ari umudivorce ati biroroshe ashobora kumva ko ari urukundo mbega tuba dushaka kumenya rero ho wa mukobwa we muravuga ko bibabaza mbega wa divorce wewe yari yamukunze by'ukuri bikaca bizagushika kababazwa na mugenzi we we biraheza akaronka uburemere bungana gute n'umunsi ushobora kudushingira ntaye bivanye nabo wagiye urumva cyane n'ivyo wagiye urabona ko byo biraheza bigafata ubundi buremere umukobwa wa mu divorce ahuye n'undi mu divorce hama kamubabaza ivyo byo bigoye insiguro urumva umubabaro ntashaka gusigura nanje uko baba ubwa mbere hari igihe uba wemeye uwo mu divorce ati peut-être ko we wazi igikomere cyo guhemukirwa azombera umuti
rero igihe urumva wowe wemeye uwo mu divorce ariko arakubwira ati nanje narababaye narahuye n'ingorane ukuntu kuko rero nawe usanzwe ufise umutima ubabaye tuzobana neza akaguha amapromese ntayashitse hoho abamukomerekeje rigira kandi rigoye gukira yumva atobibamwo byopfuma bimubwira kare ataramuremamwe icyizere ko agiye kuba mu mahoro canke yaronse uwuza umubabaro nk'uwafise muga ntamubera umuti ariko ubundi naho kubimubwira kare urabona ko ari hahandi nyene bigaruka Lydia sishobora kuza kukubwira ngo ngira ndabihebe kandi hari ivyo nk'igifise ko tubanza kuyagama muri nk'ibintu ndiko ndaraba biragoye kumenya daba hariho umuntu aguharara kandi aguharara ukamengana urukundo ariko nta rukundo rurimo hariho n'uwundi aza kubera yahemukiwe canke yakomeretse reka mbe ngendemo kandi muri uwo mwanya we wakumva ko agukunda mugabo kubera yagize ibintu burya nibibi gufata ingingo uryohewe no gufata ingingo ubabaye cyane kuko ufashe ingingo uryohewe hariho igihe usanga iyo ngingo ufashe atari nziza ubu uyifatiye mu bishobisho n'igihe ufashe ingingo ubabaye nahone hari igihe usanga atari ingingo nziza ufashe nico gituma avayo gufata decision ubanza ugatuza d'abord ukiba ugashira ubwenge kugiye ati none ibi ko nganda bijemo ejo bizogenda gute canke ibi ko bigira bigende gute ingaruka y'ibi niyi rero benshi ibisayangana byose kente sinza haba kandi abatubwaje time bose ntibiba bivuye ibwina muri bo hariho ubivuga ku muntu abakobwa rero turakunda kumva yakubwiye joteme zitatu wowe uciye utangura gutwe ngo ndakunzwe ukunzwe gute ibyo n'abandi ni ibintu nanje shobora kwandikira nk'abantu ijana mu mwanya umwe none joteme zose ziba zivuyemo mugari abakobwa turakunda nk'umukobwa we yahemukiwe kumva ko akunzwe gose umenga umuntu akabubwira ati Lydia nje ndagukunze ujya naramuhevye iki ukaca janga ukavuga ati nahari mugabo afise umugore mafu na karisi kazima nkunda abanyotewe urukundo ariko kandi amazi yose ntanyobwa burya hari abantu bose babona ko amazi yose ari ayo kunywa oya none ntibabivuze ati amazi yose azimye umuriro oya hariho n'ayaduza umuriro igihe ugiye mu rukundo rutarigwo no gusara wosara nico gituma ukwiye banza utuze d'abord kandi hariho ibindi bintu novo hariho nk'umuntu ahemukiwe ntanaka kugira amwemeza aca agomba kwihutira kuja mu rundi rukundo sivyo nturi kuremeza ujya ahubwo wowe ugira wiyemeza irya kabiri ukantu mukumva abajene muri ko murakurikirana kino kiganiro tumaze iminsi tumona urumva kugira muhane ngo exe wanje namuciye ko mfise naka ukacubona kumenga nihigano no musi Scott naka yamuhevye ati nanje nca ndondera Greta kugira ibintu biryohe ejo kandi yamuheba akaca hebana na Greta akaca kwa Lydia urabona kumenga Scott muga kurundi ruhande we ababona ko ari kari ikingira we nawe uri kuravuga ati sivyo kubera iki kutubwira ngo sivyo ngo bari kari babaza hari hababigira ragatara urukundo kugira mwe hari igihe uwo mu ex wawe wabaguhevye yafatanye n'uwundi wowe ugacabona nawe ko ari kumwe n'ureka damwereka ko nanje ndondegwa canke nanje ndi mwiza ahubwo ugomba guhana mu ex wawe ntiwihutira kuja mu rukundo utabanje kwiyumvira tuza ushira ibirenge ubihe naho yoba imyaka 2 none naho yoba 3 mureka gende hari igihe we wazoja guseka ibihome akugarukire nawe utakimukeneye kakano kake nakomesha atazogaruka bitagikunda yego nuko Lydia wavuze ati kirazira gufata ingingo unezerewe canke ushavuye turashaka kumenya kubera iki Lydia kuvuga ivyo bintu hoba hari aho vyigeze kugushikira ugafata ingingo unezerewe canke ushavuye mu nyuma ukaza kubona ko bitari bikwiriye yego hariho igihe kimwe nari mpuye n'ikintu kimbabaza cyane nabona umenga
ivyo bintu ni nk'isi nguye ko canke umenga ubuzima ntibuzobandanya. Ntabwo nafashe ingingo ngo yo kwemeza kanaka canke ariko nabihaye umwanya munini muri jewe. Nasanze ndiko ndibabaza kuko ico gihe iyo ntaba muri ivyo cyane hariho ahantu mba ngeze uno musi ndiko ndanigana kuhagera bintwara umwanya munini kandi ico gihe nari mfise umwanya wo kuhagera byoroshe. Nuko tuba dushaka kumenya urutubwiye ati waraciye ahantu aho nawe wasanze biba bikomeye. Yego. Ugitangura gufata iyo ngingo wayifashe ubona kumenga birakoroheye canke wapfa kuvuga ati reka mfe gupima ndabe nkomeshe uwo twavanye? Yari ingingo yo kumva ko nshaka kuba jewe jenyene. Urumva mbone ko ndiriri jenyene kubera abantu canke ibi nibi niho vyompa amahoro ariko ncasanga kuba riri wenyene bintesheje amahirwe yo kugera ahantu nari kugera bica binsaba umwanya munini n'inguvu nyinshi kandi muri ca gihe iyo ndeka kuba riri wenyene nkaja mu bandi vyari kuntwara umwanya muto cyane wo kugera aho hantu mugabo bica binsaba inguvu nyinshi. Nuko tumaze iminsi tubona zimwe mu nkundo zitangura ziryosha benshi bavuga bati nyoto batijya couple yanakananaka tiratese muga nyuma y'igihe gito tukaza kubona biriko birasambuka na cyane cyane aho ubona ko bano bigeme bariko bagereza bavuga ko muri ino minsi abamama bagafashe bifise umufungo ngo niwe bariko baratwara abajene hajya kuri iri waraheza akavyakira gute? Uko imyaka igendera ahera niko abantu bagenda batitura ubushobozi bw'Imana n'ijambo ry'Imana riri muri bo mbere n'imigenzo y'ikirundi kuko nasanze akenshi amabwirizwa ari muri Bible ntakingira Imana ahubwo akingira twebwe nyene kandi menshi usanga asa n'imico y'ikirundi nko kubaha so na nyoko no mu Burundi barashaka kukubwira tubaha so na nyoko muga no muri Bible birimo. Rero kubona abantu baba mama bubu baja kuronda abana bato ugasanga mama afise 45 ariko agena n'umwana wa 25 sinzi ko aba ari urukundo sinzi ko ari impanuro z'ubuvyeyi mugabo uhanura umwana wiwe birashobora gushika nubwo afise iyo myaka 45 ubundi 25 akaba yamwikundiye none ubwo rukundo nikoba sinibaza umuntu agara n'umwana we wawe no muri Bible kiraza ko umwana we wawe abona ubwambure bwawe. Ibaza umwana afise 25 abangana nabi wawe ubu uri kuramuhumanya. Yego ariko urabona ko umenga abakobwa basa n'abafise agashavu mbere twara tuvyumva ko abigeme aribo bavyubahuka aribo bashobora kuja kumutama angana canka rutasi uravyumva bakavuga ati kumbure ujya yakurikiye amahera canke yari yariranze canke yari yabonye ko atamuhungu yomwemera ariko no musi naho urabona kumenga abakobwa baguma bavyandika barabishira no ku mbuga basa n'abafise agashavu bidogera ati abantu abo bitaba mamishuga bafise akanoti bakarondeye cyaguma badutwara kwaruka kumvuze uko bahendesha amahera ati gaca bituma nabo baca vyoroha ko bagenda. Jene baza abakobwa babishaka ku marezo sosio nabone ntibiyemera hajya umuntu wese arafise uwiwiwe kandi uwabagiye kurondera nk'umwana wa 25 ari kagendana n'umama wa 50 60 d'abord urukundo rumutwaye hari gihe we wabagiye kurondera amahera kuri uwo mumama kugira ejo azoje kuba kugiyo n'ubise 22 muga ikintu abajene bubu bose bagomba kuronka amahera batarusha. Nimba yabonye no musi Kent ari muri V8 nawe ayigire rero acakora ubu inguvu zose agakora n'ibitakorwa kugira aronke iyo modoka ya Kent orke ntazi Kent aho yayikuye ashobora kuba yaragiye kuri mu muceri akayironka canke yaradandaje itomate akayironka mugabo yaragiye korora inka ivyo bintu vy'abaganwa tworora inka turazikunda. Ukorora inka ukayicira ubwatsi ukayisasira ukagira iki mugabo akabashaka ntacafura mugaro nk'ibyo Kent yaronse rero acakora ibitakorwa. Yego
ukaca usanga ariko aragenda muri vya bindi babandi bazoheza bakavuga bati ego none hari umuhungu urabona afise 25 ariko agenda n'uwo mama wa 60 naho baba baryamaye ntavyema ngo ngo arantuma ngujya ngo urumva ngo abana biwe bari hanze ngo abashaka ndamutware abashaka ngo ndamwere agasigura utuntu kubera iki umukobwa n'umuhungu banganye imyaka adaharira ko ari umusheri we canke bagendana mugabo uwo mama kubwa ko bitokunda aba yantumye aba yagize kubera umutante wo mu mafamiye kubera ikatinya kuvuga ukuri kose nuko nawe babona ko atari fier n'ivyarimo ego nuko ariko urabona ko abigeme baheze bakagira gashafati ine misore ikigenda ati hama natwe twaburiyo tuje tukakigira muri bya bitamo bakacagaruka mama bakatuvuga uwo agenda muri ibyo abasanzwe ariyo ngeso yiyo ntiyagiye muri abo batama kubera ko abasore bagiye mu bagore ahubwo nibyo umutima wiwe umusunikiramo kuko ibiri mu mutima w'umuntu bisaga ururimi cyangwa umubiri iyo umuntu afite amahoro mu mutima no ku mubiri urayamubonamo iyo umuntu mu mutima we naho wonyinyegeza ko kenta ubabaye indani muri we ntazi n'ikibazo wagize ndakuravye ko ndabona ko utameze neza naho woharira ukamwa ngo ngo meze neza mugaje mba nabibonye rero udarinda akoma induru ngo urumva abazi daba ko afise igitama bagendana umugabo w'abandi rero kugira ejo nibabidekuvra bazomenye ko nagiye kubera babasore bagenda bo bagora umva azero nk'icitwaza yego ni icitwaza ubundi suko bimeze nuko ariko turi ku mpande zose urabona ko umenga ubu biriko birafata indi ntumbero bahora babashingira mbere urabona ko abavyeyi baraheze bagahaguruka bakavuga ati ibi bintu sivyo byarenze hanira mugabo urabona ko umenga ntituzi ko ubushobozi bw'amahera canke iki basigaye biroroha kumusigurira kamera urumva ngo baranguye yarabihisemo nyene ngo urumva ngo reri yarabihisemwo babona kugiye ku muntu angana so wawe urabona kumenga n'abavyeyi bari ko bitwaramwo akariro gake navyo ntubona ko biko biratuma abaca babihurumbira ego kenta ubu abantu bose barakunda ibintu abantu ntibagikunda ubuntu ahubwo bakunda ibintu none umuvyaca avuga hariho n'umuvyaca bakukubwira ati uzorabesha umukobwa afise naho yo bafise 50 ibyo ntibikora wewe ugira ico uronse none mu gihe umuvyeyi wawe wenyene yabonye ko utegereza kurondera ufise ucurondera wa wundi ariko kenshi izongo uzoraba ntiziramba ararongora uwo wa 50 kubera amahera urumva ni yakeneye na famille yakeneye honor ubu kuja kurongora umwana w'imurambya no mu nzu wabo mu kuyinjiramwo bunama wabonye umwana wo mu kibenga ashaka gire 60 ni cubahiro urubanza rwarusa neza azoba afise imodoka zaratembereramo aba ahantu heza natwe tugiye tuzogenda kuraba umwana wacu ahantu heza mugabo nibabana deza akabona ntabyaye ntikizobuza ko aja kurondera umwana wa undi banga naho bovyarana n'uwo kenda azoba afise uwo bangana umubaje ashaka ngo reka shangu ujya ntitungana none beza bikononeka kurumva n'ubwejo azogenda kuri azoba afise ego nuko kubgawo ugerageje kuraba ubona ari abo mama bishiramo ingufu gusa canke niyo misore canke n'ababigime nabo nyene baba bagize ico no kwita baguhahamira amahera ntama ntibihagarare ko ngo bagumane bwabo ntunyabuntu abahungu hari habagenda kubera ubuzima bwanze nk'umwana arahejeje ishuri nta n'umutawe warimika canke ari mwibarabara ariko atemberana ijajira yanimikashi afise nk'agataye ka 60,000 agaca ahura n'ikimama kiri mu modoka nziza atangwa kumbwa ngo mpama inite ya 5,000 eja mushara ya 10,000 mu nyuma ngo ngugire depo ya 100,000 ntayo mfise ngo ya nta kibazo uzoyampa no acaza ntabara urukundo hariho igihe hari umugore akwega uwo mwana ku bakobwa na hari n'igihe hari abakobwa barondera bagira inguvu kuko hariho nk'ahantu ushobora kuburi ndafa pasenari muri ville ndabona nyene umutama ari mu modoka nziza muga hariho abakobwa bari hirya bose bakaguma banigana bambaye neza vrama abana bari shike bagezweho banigana kumenga uwo mutama ibyo babona bagira iki batama karamu hasi batora
narabonye ko bariko baramutera ingorane kandi muri ico gihe hariho ibintu rero abakobwa tudatahura uraza ujya mutama ko ashaka kuguhamaga kwa wewe wagerageje gukora ibintu byose bishoboka mukagenda mukaryamana akaguha 500,000 muga kuryamana umuntu ntaryamana n'umuntu kubera mukunda oya aho rero hatebe abahungu akikubona ukugusa arumva ko akwifuje muga ntibica bisigura ko yagukunze nawe niwemera mukaryama muraryama muga kuryama kwanyu nibaza ko n'igihe wotwarinda bizokugora ko yemera kwa ntiyagukunze ni umubiri wiwe wakwifuje nawe ucuba febro ramwiha none wumva ariko ubundi urabona ko biheza bikagaruka hahandi nabo bigime bahora babishiramo ingufu kugira barondere ivyo bitamba yego hariho nk'umugenzi wawe utanguye kubona asigaye yambara nk'ikirato cya 500,000 ikanzu nziza wewe utayiro wamwegera ngo je mfise ngo nawe ndakuronderera bikoroha urabona kumenga ubu basigaye bana cyo no kwita gupasiyana basigaye binoroha ko bahanahana akabifata nk'ibisanzwe yego akakurangira ati naka uko nuko ku buryo muri iki gihe ufise nk'ingorane umuntu wese akaba ngo nawe usuka ngo ushaka kubura amahero urumva ntibyumvikane kubera usuko wobura amahera gute none umubiri wawe kento urashaka kuguha amahera cyangwa ukusa ko guha amahera hari abazi kubivyaza umusaruro mugabo hari baca bakubwira bakwereka ko vyokoroha iki batishira ko bwa buntu yego mugabo no mutsi bavyoroshe byo bikaguma wopfa umuguma muri ubwo nimba ari ubukene bw'iwawe ukamenyera ubwo bukene bw'iwawe nyene hakuja kumenyera kuko no musi ni waja gukundana no ntiyagukunze n'umubiri wiwe wakwifuje araguhaye 500,000 ashaka kukwikata umubiri wiwe ukifuza uwundi wewe ntuzoba umwe rero ko wamaze kumenya ninakoresha umubiri wanje ndaronka 500,000 uzoguma urondera uca hirya no hino hari umuntu adashaka kumara nk'amasaha 3 aturije ahantu hamwe yumva kumenga niyaja mu rubanza bakamubona yambaye neza havaronka niyaja nubwo abakobwa bose baja mu manza kuko bumva ko boja mu manza hari n'abagenda avuga ati burya rubanza ko ari ubwo mwana wa naka ndazaza kuba hari abantu babakuru kanambara uko ndazi bibira motiva abagabo gaca yambaye ipasi livinigerino gasanga impuzu ni ndende ariko none umukobwa wese arazi ko nukuri umuhungu kentora umuhungu ushobora kutabyemerera aha mugabo umuhungu wese akibona hariho nk'umuntu ushobora kuba ariko agenda cyahariya mugabo ko yabonye umukobwa umenga araza kubona ukugura akaguma ahinduka ku buryo yonagwa ariko araba ibyo gusa abakobwa umutare yahatswe kugwa tuciye ahantu mu Carama ndamubwira ati kaka buke atahutwaye mugaraketi ati reka singwe ngo wewe wabonye bijya bintu nukuvuga urumva nawe uranyibukije nice is the same bivuge ngo baramaze kubona kumenga hariyo point faible yabaga yego niyo baca baheza bagakoresha yego none hari impuzu ego iterambere rizoza petetre muga nta mpuzu kugera ubu baracashonesha kuva igakubita kwa barazi ko umuhungu wese hani yabona kwisi araza naho izoba yirabura peu importe gusa ibone ngo niryosha amati nka yirabura ayeye urumva none ko batara ubu bariko ego umukondo barazi ko icyo umugabo akibonye arahamuka hejuru none ko batara ego bizoba kuko iterambere mu nyuma bazotabura no nga mugabo barazi ko ahatihutirwa ubu baracagiraho ingorane mu minsi ni ukuvuga umukobwa wese ingorane ababona ko umenga n'ibisanzwe kandi ikindi kintu maze kubona maze kubyanariza kenshi burya umukobwa wese ahari abazi ko ari mwiza na wawuniye nta mukobwa ahari hose ariyumva kweko ari wari mwiza
nuko Lydia no munsi ariko aratubwira ibintu bizima, ariko araducira ku mayanga, ariko atanga impanuro na cyane cyane kugwaruka ndetse no kubavyeyi muri rusange. Uravuze ati umwigeme wese ahari aba yibona ko ari myiza. Yego. Lydia, tuba dushaka kumenya iyo confidence uko kwiyumva ko bikunda babikurahe umwanya wari wo wose. Ikintu cyambere kare nahora haraba none bigenda gute. Umuntu hari ikintu kiri mu bakobwa barazi ko abahungu bari faible cyane. Kubw'ibyo bazi ko abahungu bari faible, abona ati uko naho no bandi mu bindazi ko ntiyabona haraza naho araza kureka kuraba visage basiyiteho kuraba canke araza bisi barivugira ati nyashi atuma araba bazi naho azobazi ko iyo nyashi atayigira bazi arapfuma shoneshi kubita kugira amusamaze tu kugira amusamaze ahindukira murabe. Kandi hariho rero wewe ntaza gutahura ko naho yahindukiye kumuraba ntamukunda. Hari n'igihe utari uri mubo yokunda mugabo kuba wamutiri mu kijaraza. Kandi abahungu Imana yarabahezagiye ashaka kukwemeza ko ikintu cirabura kandi wowe ubona ko cera akakwemeza kuri big winganira nanje. Yego. Akakubwira ko kwisi y'Imana nibyo bikunda gutwara abakobwa benshi, ariko umwe na sheri wambwira ko kwisi y'Imana ari we mukobwa mwiza wa mbere. None uza kumwemeza gute ko ari mubi mu gihe uwo bari kumwe yambwiye ko ari we mwiza wa mbere. Jambo jambo ngo gituma umukobwa wese abazi ko ari we wa mbere ko ari warinze. Arakantu nabo yinjye ari bakunze kwandika ngo ijoro ryiza kubi wanje gusanga abandi naho mushaka murarimo. Yego. We kurande ngo bavuga ati ivyo nivyo heza bigatuma yibona ko yego. Nuko Lydia, sa bamwe mu bantu twashoboye kuyaga baravuze bati ahanini namabigeme murabishiramo uruhara bivanye n'impuzu mwambara, bivanye n'ukuntu muvyitwara, ugasanga biriko bituma mukurura canke muzana babandi kuri mwebwe. Nubwo azoba atagukunda, nubwo azoba acagitamba, ugasanga gitumye cemera gukoresha amafaranga bivanye n'ukuntu mwebwe ivyo bariko batubwira ati hari abigeme ryari bagerageje baratutuntu hasi bagerageza, ukabona ko ari mwebwe mu kwega bajya navyo nk'uko bizoheza bikazana ingaruka mbi. Bizozana ingaruka mbi nyinshi kandi zaramaze no gutangura ko. Yego. Hariho ibintu biba ku muntu ari wavyikwegeye n'ibindi biba ku muntu ko ari deste. Kandi mu gihe deste umuntu atayirengana muga hariho n'ibindi biba kuri wewe kubera ko nawe wagize ingufu zo kubirondera. Hari ikintu natahuye burya kwa sinza mpagara mu by'imyambaro kuba umuntu wese ayambara nk'uko umutima wiwe umubwira. Ariko ari naho tugarutsaho bimwe bakunze kuvuga ati nubwo muvuga ngo kwambara ngo ugiye mu rushengero ntubugiye kuraba uko abandi bambaye. Burya biroroshe ko utirimukira mu rushengero rw'abapentekoti cyo kimwe nuko ugenda muri ama eglise yandi aho usanga umuntu aba yambaye mukonda out akamini jipo kamwe ku buryo nihagira gutamba igisimba gize ukubona system. Hariho nk'abantu none muri ico gihe uvuze ngo mu bapentekoti no aho abakobwa babakizwa ntiboronka babakunda. Umuntu ashaka kugukunda wambaye ikanzu kunyene ndende nino kugira ribone byamugoye mugaka gukunda. Rero gukundwa ntibisigura kwambara ubusa canke kugira uronka igikundiro ku bantu canke ku mugabo canke ku muhungu ntibisigura ko wabanje kumwerekera ibihimba byawe byose ngo banze guhena. Oya. Burya haza nimba imbere yawe hazoza abahungu 10 peut-être kuvukira mu nda ya mama wawe Imana yarize ko abo bazoza muga hariho n'abandi bazoza bakurikira uko wambaye mugabo badashaka wanashima atarukundo nkuko nawe naho uba wambaye birebire hariho abaza bagomba kurada ba umutima wawe ukuntu akumva kwizongeso ziwawe
azikunze yumva ko yobana n'umukobwa akijijwe yumva ati oja kubera abakobwa b'abakizo babazi nk'abantu b'abanyamahoro avuga ati nzomusiga muhira hanyuma jewe ngende mu byanya nzisangiza umugore abahungu bose arumva ashaka ko umugore w'iwabo wiwe nyene mu gihe bo batumva ko badashaka ko umugore wiwe nawe amugira ari umwe wenyene kantu ko harikahereza ku kantu k'ubwenge mbere ko turangiza ikiganiro uravuze ikintu kizima turashaka ugenda ugasiguye uravuze ngo abahungu bama bashaka ko umugore aba uwiwe wenyene ngo ariko ntibashake ko umugore nawe umuhungu aba uwiwe gusa yego ubivuga ubifatiye kuki uzorabe kenshi umuhungu arashaka kumufatira mu ikosa yari kumwe n'umukobwa wanashaka ukabona ko baryamaye cyangwa basohokeye ahantu nyene ubibona ko baryamaye agasaba imbabazi akumva ko akwiye kubabarirwa ariko wewe bamubwiye ntiyanabonye akareagisa biteye ubwoba ku buryo no kugutema yo gutema aba yumva ko numve nko kuge ivyiwe bibi vyiwe ntibimenywe na bose muga ivy'abandi we wabimenye muga ivyiwe we wabizi wenyene nico cubahiro c'abagabo barumva ko burya icubahiro c'umugabo n'umugore wiwe iyo umugore yitwaye neza biratuma n'umugabo agira icubahiro gusumba kandi niyo amakosa y'umugore kenshi aratuka umugabo iyo umugore agenda atukana muri quartier atazi kubana n'ababavangwe n'umugabo we ntacafise canke ugaca umenga umugabo we niwe atazi kuorganiza ivy'urugo rwiwe neza mu gihe abagabo ari abantu b'abanyamahoro burya abagabo ntibakundiye induru n'abanyamafuti muga ntibasiporta kuba mu nduru mu gihe naho abakobwa banka babonye ifuti ntibahora baguma bavuga nuko mu kurangiza ndagushimira vy'imvamutima wongere ushimira abakunzi ba Magic Channel n'abakunzi bariko badukurikirana muri rusange amajambo 3 yo gusezera kugira dushobore gusiga inzira amavuta ndabashimiye mwese na Kenta yanyakiriye Imana umuhezagire na Scott mwese mugira umugisha nuko ndakubwira ko twari kumwe na Lydia niyo yariko araducira ku mayange niyo twari ko turayaga kuri binabiriya wari karadufasha kugira zino sanamu zishobore kumera uko mwite Scott asante sana ciao ciao